Hello turabaramukije bakunzi ba Ashali TV twibaza ko meze neza iyo muri hose mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'amasaha yaho muri ohama tuguma tuyibutsa kandi hari abantu barabiganiro batashina subscribe sinda ko duteze imbere natwe hama suiva uko abanye ikiganiro komanda wandike uko wakibonye ku ruhande rwawe bishobotse like yawe ntuyibagire hamwe na share canke partage turabakunda gose niho twazanye abantu banshi batandukanye musanzwe munakunda now muri uyu mwanya turi kumwe n'umuntu mumenyereye cyane sinibaza kuvuga ngo batakuze ngo bakomeye benshi barakuze reka basumwa akanya gatoyi cyangwa ashobora kubibutsa wari kuko muramuzi deje baraba ibintu by'ama filme ndundi benshi baramuzi sawa allo umeze neza ndameze neza kabisa twibutse abakunzi bacu uriwe ambo nitwa Jojo nkina mu Ihuriro TV naho utari kuvuga izina ryiwe ngira ngo mwari kuba mucamo nawe menya direct bitagoranye ni Jojo Jojo muri Ihuriro TV umeze neza tumeze neza nta famille tumeze fresh mwana umwana araho ariko aragwaye bwebwe birashika guhama tutaciye kure tavuze byinshi duce hehe na hehe turazi ko Jojo ari muri Ihuriro TV bon abantu benshi bagamba amasura atandukanye kuvyerekeye Ihuriro TV kuvyerekeye Jojo bamuvuga ibica nk'ibiriya birashika kure turabizi aho bageze n'igihe baja mu butungane bon ibintu bitandukanye nyene ariko turazi ko bamwe bagiye baravuga amajambo menshi kiriya gihe bamwe bagiye baravuga amajambo kiriya gihe turazi ko mwe birashobora gusanga yarokotse ugasanga umwe muri bo tubona ubu yarashohane garuka muri Ihuriro TV akaba yanavuyemo akurikira mu aja mu bandi bari bon basa nkaho ari biyonkoye muri Ihuriro ariko bigenda gute Jojo umuntu kiriya gihe yavuze amajambo ariko nawe akacyagaruka kandi muri Ihuriro ku ruhande rwawe mbo ushatse kuvuga umuntu yagarutse cyane ntaragaruka yagarutse oya no comment sawa ntacyo kwatano ari no comment bizogenda gute hamwe muri bajya nyene hogira uwifuza kugaruka ni karibu mbo umwana n'umwana umuvyeyi nawe n'umuvyeyi kandi Ihuriro twe turabavyeyi ba kandi tuzokama turabavyeyi ba bon nk'ubu rero dufate wo benshi baramenyereye cyane turazi ko nyine nisutu tweze ngo vyashobora kuba oya gasore aragarutse kwa Jojo ati vraiment dusube nka kera turavye ahantu mwaciye kera mukiri kumwe nawe urahazi mwaciye muri vyinshi mugira strago muri kumwe muratera muraduga ariko bari nawe ukaba byarahungabanye aciye agaruka ati tuongeye tena dusubire kandi dukore bo ico novuga coco n'ubundi gasore je naco twapfuye gusa we niba yarangiriye beef niba ari yarafise ama beef yiwe je gasore naco twapfuye agarutse je ndi no kumari wanje ariko turuka cagiye mwe ariko muri mu butungane ngene wamenga washavuye ibintu nk'ivyo nyene nteza ushavura ko udendereje umugabo wanje nanje ubu ndendereje ni nkuko nanje undendereje ubu udendereje umugabo wanje bon biruvugana nyene ko undi umugabo wa cane bisigura ko hagati yawe na gasore atakibazo cabaye ahubwo cabaye hagati yawe n'umugabo wawe nibo bazi ibyo batumvikanye ko je wanje nzi kataje twapfuye gusa nuko ngira ngo bavuga ngo umwana w'imbeba zira urwanko rwa nyina ngira nanje nazize urwanko rw'umugabo wanje niko no bifata nko tete ngira ngo ni kubera waciye ugira umera nk'umuntu washavuye cyane gusoma n'umugabo wawe yagiye je sinashavuye ko je gasore nta birebire je nawe twajanyemo yego nibaza ko atari kimwe je nawe twigeze tunavugishanya nawe usibye ko ibyo amakontra twari dufitaniye mu Ihuriro bitashoboye nyene ko twumvikana naho ubundi ivyo byaraheze naje yego tutibagena n'ilamu abagiye abo mwagiye murakorana wene bite none hamwe yose ugati Jojo vraiment please sorry byagiye biraba mwayishuranye nabi kiya gihe aragarutse agusavye pardon cyangwa basi musubiye umene nka kera abantu benshi bati kumuvukana urabizi benshi bari bazi ngo murabura nka kera ntigikunda kuko ubu nta etat civile tugisangiye gusa aje gukina ibintu bisanzwe ayo hovuga gusubira nka kera none aje gukina mva ko cyo musaba mukabagenzi nka kera kujya ku byayo bimeze mwari aba best mwari proche cyane cyo nigikunda none Jojo sawa basi umuntu yakoreye ikosa birashobora kunda ko mubabare nyene bigahera nyene bigahera deja kubera nyene bivuze ngo nigikunda ko mushobora kandi kugira oya bo nari hype no kutagira ibintu
imenyerana irenze kuko ubunye si izindi proje zanje bashaka kundi muntu rero kuko urazi niramutse iryo rya mbere twari dushaka iryo rya kabiri umva iyo umuntu amaze kugira ikintu gatatu umuntu akuze batari kuvuga ngo ni umubebe haba hari impamvu haba hari inyungu ziwiwe gusa je nawe nta bifu defitaniye na Laurent ngo mu byarimwo byose yego uravuze ko bishika umuntu mashaka kurengana bandu tore none ariko tubandaye urazi ko bishika umuntu akagwa ikosa sawa kwa ko ntabwo turi parfait hano twicaye baratwahindura tugire hariya muri rasha gusa induru turi mu kiganiro over mugufasha urumva bigashika umuntu akagwa ikosa rimwe kabiri gatatu kane turi abaye parfait ntabwo dutunganye wowe uvuze ngo ngeri rya mbere ukore ikosa ngeri rya kabiri ngeri rya gatatu ese wagiye uraharuatiye nkoreye ikosa rimwe kabiri gatatu kane bo amakosa aratandukanye bivana n'ikosa ryari ryo kuko inye ubugenzi twari dufitaniye nubwo nari kuba namukora ikosa rimeze gute ntihari hageze ko tuja tugira ama interview bumva antangaje ku isi yose nzima kuko sinibaza ko hari ikintu noba naramukoreye ku buryo byoshikaho hose niyo mpamvu mvuga ati umva yarandengereye akarimbi ko je ndi umuntu ndakubonye ikikosa wese pagani ngo cange kuri Ihuriro TV kuri Isaac TV ngo mvuge ngo nakangiriye ikosa ndagufata nkagushira ngaho tukavugana bigahera nkagukosora nkavuga ati ahanye nawe warambabaje gusaba ikigongo nimba ari je ndagusaba ikigongo kigusaba wowe uvuga ko yagiye yagize exaggeration wowe uvuga ko yagiye yagize exaggeration yarengeje urugero aja ku TV avuga kwa ariko urazi ko n'umuntu ashobora kwicira umuntu akamubabarira je naramubabariye deja niyo nakubwiye ati je nta ngorane nimwe naramubabariye ariko asuye akaza gusaba pardon mwose kwa bagenzi nka kera tani sawa zo bihagije ntabwo bon ngira ngo ahari yavyumvise ko ku ruhande rwawe nta beef ihari ashaka kuzunguruka arumva nyine ko ku ruhande rwawe ata beef nimwe ihari biga byaraheze byarashitse nyine birashunga nuko nyine byakiba byinshi harajemo n'ibitutsi uruhande rumwe juje avuga ko bamabwiriza ko ari umurozi twibutse nyine mwavuga mu butungane ubu abantu batahura basifata basigaye bavyemeye nawe bimeze gute ku majambo yavuze urayazi cyangwa image wowe mbi sawa ubu bimeze gute canke byarahagaze canke nta bantu bagikomanta kuri bijya bo urazi ico novuga nta muntu akundwa na bose abajijuje baramuzi abamukunda baramukunda ko akunda nyene kuko umuntu wese agira abafana biwe uranyumva ndazi n'igihe iziya challenge zabaye nka biriya anyu hari abatavyemeye ku bantu banze ingene meze abantu batavyemeye abavyemeye nabo shaka kugenda kubaforsa ngo ndabemeze ukore bitabarimwe gusa ibikorwa byanje nivyo bizogenda birabereka yuko ibyo biyumvira kuri George atari byo nari igihe abantu badakundwa na bose bamwe bavuga ibi abandi biriya mwana ko gutumwa ayumvira ngo byari bavuga kuko yabasanga ocho sara gusa reka akazi kivugire nico duharanira mu Ihuriro TV reka akazi kivugire bakore hariya anye na twino twimere fresh kwari ntangorane turi ku ruhande rw'abantu baravuga ko kera no muri iki gihe katunaravye ukuntu ibintu bimeze Ihuriro TV bishobora kuba yasubiye inyuma urukutuye ku views yaronka kera mu minsi yahera nawe ngira ngo urabibona ese kugira ngo uwo muca abantu biyumvire bitandukanye cyo byo babiva ko ku ruhande rwa Jojo nka Ihuriro TV nyene to murabonye we babona Ihuriro TV kwanza ni igiki watubwira impamvu nyine tuma Ihuriro TV muri iki gihe kirakora nkuko kera byari bimeze mbo gukora nkuko kera byari bimeze gukora dukora kwa kundi gusangira ngo ni kajya kagorane nyene ko kugira kimishwano kabaye ariko gukora naho ubundi ahubwo bure turakora kurushaho na shema na kera yego bisigura ko kajya kagorane katumye bihungabana ariko mwizeye ko bidusubira neza mu misiza kajya kagorane kabaye katumye ducanganya abafana
yego kandi ndibaza mwarayibonye kuko abafana n'ikintu bakunda ikintu kiri ku murongo umva rero mu gihe hajemwo ni nka kujya kw'ama eglise yo haje gucanamwo abakristo birabacanganye bamwe bimvira tuje kwa naka abandi tuje kwa naka gusa niyo mpamvu nakubwiye umuntu wese agira abafana biwe ushaka gusanga pasiteri nimba ari Felix ugasanga avuga ati jewe abakristo banje bariho abadashobora naho bovuga ibimeze gute bazoguma ari abakristo banje gusa ugasanga niyo pasiteri wundi aronsa abakristo biwiwe ubwo rero usanga bimeze gusa ndibaza ubonye abafana ngira umwe wese yarafashe umurongo wiwe cyangwa wese yaragiye kubashigikiye ego hama turekanye n'ivyo kwanza vyagiye birahaba abayibonye mwarayibonye abatayibonye nabyo ntizakeneye ko mubibona bo hama turazi neza maze tubona amakava ya filme kava ya ni kava utwumva kandi ko son hari igikorwa cyo kirakuba muri Ihuriro TV byo gifashe gute bimeze gute uruhande rwa Jojo ni filme yanje yitwa My Story ndibaza izotangura gusohoka ejo ni sezo kwanza cyangwa ni filme ni sezo ya My Story bo bakeneye kuyikurikirana bazayikurikirane kuri Ihuriro TV muze mutugire aga comment na share mudushigikire ego Jojo kuvaho agakora kabereye n'ubu ni igiki ategura gukora marigreke ko kera turazi ko Jojo yakora cyane ma filme ama comedy n'ibindi ariko kandi tukaba tuzi neza ko ubu ari umumama afite umushinga ntahe n'umwana kirya gihe ari umujene nibiki two kwiteganya ubu nindi image ye tota kuri Jojo bo icyahindutse nuko nyene ubu sigenda umumama ego ariko nawe ubundi gukora je kuva kera namye nkunda gukora kandi n'ubu sinigeze mpagarika ego hari gavuga ati umwana biragora ufata umwanya gufatanya n'akazi gusa je byose biranyorohera ndabikora kubera ndazice ndiko ndarondera bisigura ko uruhande rwawe atakibazo twitege iki rero gishasha kuri rero ni sezo nyine yonyene cyangwa hariho ibindi uko murategura ni byinshi kuko kandi ikindi naco musigaye mfise nanje TV yanje Ihuriro Jojo Ihuriro ndayo mudushigikira TV online ndiko ndazana amakomedi yanje mashasha menshi n'ibindi bintu byinshi muzoyibona vuba bisigura ko none wowe uzori muri Ihuriro TV no muri Jojo Ihuriro n'ubundi naramaze gutangura kuri Jojo Ihuriro mbona ko nawe uzasubira kuracanganya abafana kandi abafanzi bawe kubacanganya kuko ibintu bisanzwe ni nkuko nenda kubaza ubu unye ama TV asigaye hari nga mu Burundi nanga ariko bose turabashigikira ni TV yanyu ndibaza nishasha ariko urumva ni gufashanya twese mu gushigikirana deja kwandi turamaze kuraba ko abaraba ibintu ntibabandi nyene dushaka gushigikirana kugira twese turako tworonka gafu mwavyumvise ndibaza abakunzi bose bacu ba Ashali TV bakunzi ba Jojo mwese muri badukirana bivuze ko afite na TV yiwe Jojo Ihuriro hose birashoboka rega umuntu afite subscribe kuri Ihuriro TV na subscribe kuri Jojo Ihuriro byose birashoboka Ihuriro TV Jojo Ihuriro turumye ko gusa zibiri okay mukurangiza akajambo kamubwira abakunzi bacu n'abakunzi bawe abakunzi ba Ashali TV n'abakunzi ba Ihuriro TV turabakunda cyane mwandaye mudushigikira mwandaye mugira sabone share partage mubandanye musasagaza ibikorwa byacu mudushigikira cyane cyane kuko nimwe ba boss bacu okay bon mwese mwakurikiye ikiganiro turabashimiye cyane turabibutsa kandi andika muri commentaire uko wabonye ikiganiro komanta utubwire hama partage mwibagire na like niba wagishimye hama mwari kumwe na Juliana kuri micro cameraman yali Sisi da Silva hamwe na Jojo cameraman yali undakunda kubitiranya ayo ndituko okay mwari kumwe na Juliana hama cameraman da Silva turabakunda cyane bye